Bivanye n'ingorane twabonye mu ihembwa ry'abakozi ba leta, twasanze imishahara y'abakozi bamwe bamwe yagiye kuri konti imwe. Kubera ico biramenyeshejwe abakozi ba leta ko ubushikiranganji mu vyo bujejwe ari nk'abakozi n'akazi bwafashe ingingo yo guhagarika vy'imfatakibanza imishahara y'abakozi bamwe bamwe kugeza ubushikiranganji buronse umuco ukwiye. Igitigiri c'abakozi begwa n'iyo ngingo kingana n'432. Ubushikiranganji rero bukaba bumenyesheje ko abo bakozi bazokogwako n'iyo ngingo, ko boca bakwakwanya bakanyaruka mu buyobozi bukuru bw'akazi bw'abakozi ba leta bitwaje urupapuro rwerekana ko bari ku kazi, bakaza bazananye n'ikarata karangamuntu ibagenga, bagaca bazana n'urukaratasi rwerekana aho bahemberwa. Aha rero no kuvuga iki? No kuvuga yuko twisunze ibiharuro twagiye dutora mu mashini nyabwonko zikoreshwa mu guhemba abakozi ba leta bose, twarasanze ibintu bimwe bimwe dutegereza kugenda dutangira umuco kandi tukabishira habona. Icambere rero twahereyeko nico, n'abantu bahembwa na leta ariko ugasanga ari benshi bahembegwa kuri banki imwe no kuri konti imwe. Tugaca rero twibaza, none abo bantu 2, 3, 4, 5 bahembegwa kuri konti imwe na ba mugabo umwe? Mbega bo ari ba mugabo umwe ho? Umwe wese ntagira konti yiwe n'amafaranga yakoreye akamenya ukuntu ayakoresha? Nivyo hariho abapadiri n'ababikira bakorera amakongregasiyo y'iwabo, abo ntibahembwa, batanga konti imwe, bagaca umushahara uca kuri konti wa kongregasiyo kugira ngo baze bamenye ukuntu bayakoresha. Ariko turavye aba bantu bashika 132 byaraduteye impungenge, niko guca rero twiyumvira tuti reka duhagarike imishahara yabo agahembo ka kuno kwezi kwa 4, maze tubasabe bihute baze. Twaramaze gutegura umugwi wo kubakira kugira ngo ivyo bintu bireke gutera amakenga.